Shalom shalom, ndizera neza ko mugwe neza umuherere hose. Nongera kandi kuba ikaze mu kiganiro kidasanzwe, ikiganiro Intahe yacu. Ijya mbere mu mwaka wa 2024 ndabaha ikaze. Ndaryoheye cyane kuba ndi kumwe namwe muri kino kiganiro, n'ubuntu budasanzwe aho Imana yadugiriye kugira ngo dushobore kuba turi kumwe mu ndi mwaka. Twaherukana mu mwaka uheze, ndakuramukije ndakwifuriza umwaka mwiza cyane kandi nizera neza ko uno mwaka ugiye kuba mwiza cyane. Ndabaha ikaze mu kiganiro Intahe yacu. Reka dufata kanya dushimira Imana uburyo yadukoreye ibitangaza byo kudushikana muri uno mwaka, ndetse tunayishimire no kubwa kino kiganiro cya mbere muri uno mwaka. Reka dusenge. Mwami, turagushimiye ubuntu bwawe, turahimbaza izina ryawe, turagushimiye ibidasanzwe n'ibikomeye wakoze mu mwaka uheruka wa 2023, none ukaba uduhaye umwaka wa 2024. Turagushimiye ko uno mwaka uzoba uw'intahe nyene, turagushimiye ko uno mwaka uzoba ari uw'igitangaza, kandi turagushimiye no kubwa kino kiganiro tugira twumva ijambo, kandi twizera neza ko rizana umuco uzana intahe mu buzima bwacu, na cyane cyane ko hari umwidegenzi udasanzwe utemba muri twebwe. Ni mwizina rya Yesu Kristo tubisenze twizera. Amen. Ndongeye kandi kuba ikaze mu kiganiro Intahe yacu. Ikaba ari rya mbere uravye kino kiganiro, kino bacita ikiganiro Intahe yacu, gihora kiba ku munsi wa mbere no ku munsi wa kane isa 12:30 kuri YouTube ya IMMORTEL GSG. Kubw'ubuntu bw'Imana muri uno mwaka tugiye gutangura kuza turarungika Intahe yacu kuri WhatsApp. Ukaba ushaka ko tuzoza turakurungikira kino kiganiro kuri WhatsApp, urashobora kutwandikira kuri izi nimero ubona ngaha haruguru kugira ngo bize bigende neza cyane. Hama nkuko bisanzwe ikiganiro Intahe yacu y'uno munsi turafise ikintu kidasanzwe tugira tuyage, na cyane cyane nka kazi yo muri uno mwaka. Muri uno mwaka rero dutanguriye novuga ati ku iteme yitwa yuko turi ntahe. Burya turi mu kiganiro Intahe yacu, naje kugutangariza ko muri uno mwaka nyene turi intahe. Muri uno mwaka turi intahe zigendera. Rero muri uno mwaka ikiganiro cya mbere ndizera cya mbere cya kabiri sinzi aho bizogarukire, ko tugira dutangure kwiga kintu bita ko turi intahe by'ukuri nk'abana b'Imana. Turi intahe, ushaka kuvuga ati ndi intahe gute? Reka tudatevye dusome gato y'umurongo hamace tugaruka. Umurongo tugira dusome tuza gusoma mu cete cya mbere Petero yanditse igice cya kabiri ku murongo w'icenda. Aravuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije. Aka rero niko nshaka dusurinye, ngo kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabashisa mu muco utangaje. Yesu ashimwe. Nizera neza ko uno murongo wawusomye kandi tubandanya turyoherwa cyane mu mwami. Rero ijambo ry'Imana yatubwira ngo Imana yatugize abami n'abaherezi, yatugize novuga inyegu zayo ziharije. Impamvu ni kugira ngo novuga ngo kugira ngo dukwize ishimwe ry'Imana. Bisigura ngo Imana yatugize kugira ngo aho tugeze hose ntihabe hari kindi kigaragara ariko Imana ishimwe. Bisigura ngo yatugize ngo presence yacu tugeze ahantu kugira ngo ishimwe ry'Imana rivugwe. Bisigura ngo Imana yatugize kuba intahe zigendera. Uno munsi tuvuze amagara meza, mu mutwe wawe umaze hari abantu bafise amagara meza. Ndizera mu mutwe wawe amaze kubona umuntu afise amagara meza. Ati hari abantu batunze, hari abandi Imana yahezagije ubutunzi, hari igicapo kanaka wihaye. Rero abo bantu Imana yarabahinduye intahe. Kwisi turashobora gushingira intahe yuko Imana ishobora gufata umuntu mubi ikamuhindura mu muntu mwiza. Nk'akaro tuvuze Paulo ni intahe, ni igicapo cya birashoboka. Ni umuntu ya Imana yaramuhinduye intahe kuburyo twese tubishingira intahe yuko Imana igira neza cyane. Imana itanga novuga ati Imana ihindura ubuzima bw'abantu. Rero dusomye nk'inkuru za Yobu turashobora kwemeza ati by'ukuri Yobu Imana yaramugize intahe, yuko Imana ishobora gukura novuga ati umuntu ashobora kuba ari muri zero atamagara meza afise, abagenzi bamuvuyeko, umuryango wamuvuyeko, nababandi yarasigaranye bamaze kumuvako, Imana ikamuduza ku buryo nabari bamuhevye bakamugarukako. Rero izo ni ntahe zigendera. Rero uno mwaka rero tugiye kwiga ikintu bita ati nkuko nabibabwiye teme ivuga ati turi intahe. By'ukuri kuba rero intahe gute twoba intahe? Kuko by'ukuri Imana yaramaze kutugira intahe, yatugize abami n'abaherezi.
ikintu cyose cyitwa iby'ubwami byose yarabiduhaye muri Kristo Yesu turabifise, ariko rero ivyo bintu turakeneye kuvyiga ku buryo tubimenye, kuko muri kino kiganiro nkuko nabibabwiye, nkuko dusanzwe tubizi ku bantu basanzwe baraba kino kiganiro, ni mu kiganiro intahe yacu twiga ukuri kukazana umuco, hama uwo muco mu buzima bwacu ijambo ry'Imana rivuga ngo muramenye ukuri kukaba ukwidegemvya. Iyo turonse ukwidegemvya deja iba ari nta y'umwidegemvyo turonse. Nimba waruzi hari ikintu cyahora kikuzibira, hari ingorane wari ufise, iyo umenye ukuri kuri ico kintu, kuko umenye ukuri kudasanzwe kuri ico kintu deja ubuzima bwawe burahinduka, hamukacuzana intahe ku mugaragaro. Rero uno mwaka turaba intahe mu izina rya Yesu. Mu kazi kawe harabana nkeka waho urudandaza ntawe ubizi, mu rudandaza waho rukora peut-être yuko urwo rudandaza abantu bose barugerageje bagumye bahomba, ariko mu izina rya Yesu Kristo uno mwaka uri gicapo, uri ntahe yigendera ko muri urwo rudandaza umuntu ashobora kudandaza akunguka. Ushobora kuba uri umunyeshuri, hari amashuri ugera ko akakubwira ati aya mashuri ntibigera bamenya. Ndibuka umunsi umwe nabwiye umuntu ati niga math physique, namubwiye ko ngiye kwiga novuga ati section ya math physique, ambwiye ati ikintu yambwiye ati fais attention, aca amakaroro k'abantu bari baciye ubwenge bizi iyo section bananiwe, ariko Imana igira neza, naragiye muri iyo section novuga ati yambere section yaranyoroheye gusumba n'ukuntu inferieur yanyoroheye, na niyo naronse amanota menshi gusumba naronka inferieur. Rero Imana ishobora kuguhindura intahe yuko ibintu byose bishoboka, vya bindi biteye ko bigoye Imana ikabigira ivyoroshe, maze ukaba intahe yigendera yuko Imana ikora ibidasanzwe. Rero muri uno mwaka iki ni kiganiro novuga ati intahe yacu muri uno mwaka turayaga, muri uno mwaka na cyane cyane muri kuno kwezi kwa janvier tuko turavugana ukwezi kwa nzero mu bavuga ikirundi dutera tujya imbere gose. Muri kuno kwezi kwa nzero turayaga cyane uburyo twoba intahe, nibiki twokora kugira ngo ubuzima bwacu vy'ukuri tuve mu bwiza tuja mu bundi, tugendere mu kwera kw'Imana, dutambukire novuga ati ibi vyose amasezerano yose. Ico nizera nuko Imana izoduhindura intahe. Bibiliya uri kurasoma Samweli, mu gitabo ca Samweli ngo Imana ishigikira ijambo ryiwe ngo kugira ngo maze igihugu cyose kimenya ko ari umuvugisho. Hari urugezo ugera ko Imana ikaguhindura intahe ku buryo novuga ati ijambo ry'Imana rirakomeye. Imana ivutse ibintu byose bica bija ku murongo. Rero abantu bakamenya ati ujya muntu avuze bavuze ati none Imana iravuga, ati turazi Imana ivugira, Imana iba yarakugize intahe ku buryo ijambo uvuze ridakorokera hasi. Rero hari ibintu byinshi Imana novuga ati Imana ishaka kuduha muri uno mwaka, ariko kandi birakeneye ko tumenya mbega ni gute, ni giki nokora. Hari ibintu byinshi dutegerezwa gukora kugira ngo ubuzima bwacu bucike intahe, ariko ico nizera neza yuko nuko muri uno mwaka turagera kure, muri uno mwaka turiga ibintu bidasanzwe. Ndabashimiye cyane, yari nka introduction, yari nk'intangamarara y'ibintu tugira dutangure kwiga muri uno mwaka, na cyane cyane ababwiye ati tugira dutangure kuza turiga nibiki ibintu twokora kugira ngo ubuzima bwacu bube ubuzima bw'intahe, nibiki twokora kugira ngo ubuzima bwacu butangure kumanifesta intahe aho duciye hose. Kuko nimbura umudandaza urakeneye ko mu rudandaza rwawe intahe amashimwe y'Imana bari yavugwa. Rero ndaguha ikaze ku kiganiro cha Jedi, ikiganiro cha Jedi ku munsi wa kane. Nizera neza ko Imana izokugurura amaso yawe ku bintu bidasanzwe, na cyane cyane uburyo ubuzima bwawe buhindura ubuzima bw'intahe. Hama nongera kandi ndabasaba ku muntu wese yagiriye ubuntu akabona kino kiganiro, nimba ushaka version audio, nimba kuri YouTube bitakorohera, urashaka kutwandikira kuri za nimero nababwira, nubu ndaza kuzibashirira ko muri description ya video, utwandikire kuri WhatsApp tuzo turagohereza version audio unayisangize n'abandi, kugira ngo ukuri kumenye novuga ati umuco ukuri kumenye na benshi, hama ko turamenye ukuri tukaca turonka intahe mu buzima bwacu. Byoba biryoshe uguze imodoka umubanyi wawe nakagura yindi, kubera ko wamusangije ukuri ati utangiye kugendera mu kwera nawe agendere mu kwera. Kuko hari igihe novuga ati ugendera mu kwera ugasanga ukikije n'abantu bose baguca intege, impamvu nuko utabakoreye kutababwiye ubutumwa, sanga warakijijwe urahezagirwa, mugabo ukikije n'abantu bataramenya umuco baca baza kukwiba nyene, tuvyumva. Rero iyo muri community twose kwakira umuco novuga ati ubuzima bwohinduka. Hari ibintu byinshi twara tugenderamwo muri community
iyo umuco umaze kuza bigenda biravaho. Rero na cyane cyane rero muri uno mwaka turifuza yuko tuza turarungikira abantu bashoboka benshi bashoboka bashikirwe n'ubutumwa bwiza, hama bo bashikirwe n'ubutumwa bwiza bakizwe kandi babohoke. Rero muri ubwo kurungikira benshi ubutumwa bwiza turifuza intererano yanyu. Intererano dukeneye ivuye kuri mwebwe no kudufasha partage kugira ngo benshi bashoboka bashikirwe n'ubutumwa bwiza. Ukeneye version audio tuzoyimuhereza, ukeneye version video nawe nyene tuzoyimuhereza. Ari ushaka kwisanga kuri YouTube azoyisangaka, kuri Facebook canke kuri TikTok, kuri WhatsApp turafise group tuzomushiramwe kugira ngo azoza arabironka bimworoheye. Hama mwarahezagiwe. Shalom shalom. Umwaka ni mwiza cyane, nizere ko ku munsi wa kane tuzokwiga ibintu bidasanzwe. Mwarahezagiwe.